amaze kumenya imigambi y'Imana aje imbere y'Imana arapfukama arasenga arayinginga kugira Imana ngo ntirandure igihugu cyose. Imana ishimwe cyane. Imana niho yabwira Yeremiya ko igihugu kiriko gikwegerwa umuvumo n'abavugishwa b'ibinyoma birirwa barayibeshera ko yabatumye kandi ataco yigeze ivugana nabo. Niko twasomye. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Ngo biyita bavugishwa n'Imana kandi arabapfumu baragura ibinyoma bigatuma n'abanyakibi bidibamira mu vyaha vyabo kubera nta jambo ryo kubabwira ngo mwihane bari ko barumva. Ahubwo abavugishwa b'ibinyoma bababwira ngo Imana irabanezerewe mu bigabitanyo vyanyu zobahera y'umugisha. Imana ikababara kubera nta bantu bari bakiri ko barayigarukira. Imana tubabarire cyane. Niho rero Imana yabwira Yeremiya ari amajambo twasomye mu gice cya 14 umurongo wa 14. Yishura Yeremiya ati abo bapfumu bavuga ibinyoma mu izina ryanje sinigeze ndabatuma ntaco nabageze ntaco nababariye ahubwo bariko barotora ivyo beretswe by'ibinyoma by'ibihimbano byabo. Imana dufashe cyane. Ivyo bavuga ni ndagu kandi nibitagira ikimazi ngo nibihuhuta byo mu mitima yabo. Niko ijambo ry'Imana ryavuze. Imana idufashe cyane. Haleluya. Nibinyoma kandi kinyoma muzi yuko wakivyaye ninde ni wese ariko gica yavyaye nabi wa Satani yavyaye nabi. Uzi gutwara inda waje kuvyara ukavyara ikinyoma. Iri jambo narisomye uravye muri Yohana ubutumwa bwiza bwa Yohana igice 8 44 niho aya majambo yanditse. Satani ngo niwe papa kinyoma n'abakivuga nabo naba Satani niwe se wabo. Niko ijambo ry'Imana rivuga. Havuga ngo mwebwe murabasu. Yesu yari karitegereza abafarisayo ingene babesha abantu arabitegereza bati mwebwe murabaso wa mugwanizi kandi byose yifuza nibyo mushaka gukora. Uwo yahereye kera mbere na mbere ari umwicanyi kandi ntiyahagaze mu kuri ngo kubera atakuri kuri muri we iyo avuga ibinyoma ngo abavuga ivyiwe ngo kuko ari umunyabinyoma kandi ari wese wabyo. Ni wese wabyo. Imana dufashe cyane. Satani rero iyo arungise bavugishwa ibinyoma arabibaha akababwira ati kugira muzimize benshi muvuge ko ari Imana yababwiye ibinyoma mubibagotomeze nkuko bagotomera ukuri. Abantu bakirirwa baragotomera ibinyoma by'abavugishwa ibinyoma ivyo bazanye bahawe na Satani ariko yababwiye ngo muvyite ko ari ivy'Imana kugira abantu bagomba gukurikira Imana babibemwo bazi ko ari Imana yavuze kandi atari. Imana dufashe cyane. Haleluya. Yeremiya ngo amaze kuvyumva arasemerera. Naya majambo twasomye hariya mu gice cya 70 ku murongo wa 15. Haba ngo Yeremiya arasemerera ati yemwe ntimuruhe mwumvira abo bapfumu abo bakamenyi ivyo bababarira sivyo. Uhora havuze ko atari we yabatumye ariko bavuga ibinyoma mu izina ryiwe kugira ngo muhone. Ezekiel yavuze ngo 13 ku murongo wa 6 yavuze ngo bavuga ngo ni kuhora hagize kandi uhoraho atabatumye beretswe ubusa beretswe indagu z'ibinyoma kandi bizigiza abantu ko ijambo ryabo rizoshika. Ku murongo w'indwi aravuga ngo ipu muvuga ibinyoma mubeshera Imana ngo niyo ivuze kandi itavuze. Mu yindi mvugo mwarahinyutse. Muhinyura bavugishwa ibinyoma. Imana dufashe cyane. Neje ukumva umuntu ahagaze imbere yawe ukumva bavuga ngo can I prophesy? Muvuge muti ceceka
cece kareka ngo mvugishwe cyane ndeke abantu kumva hose ngo mvugishwe umukozi w'Imana. Oya, ariko ara tekiniki ibyagira babeshi. Imana dufashe cyane. Hari nabo numvise ngo bamaze guprograma ngo hari isaha y'ubuvugishwa. Iyo saha irabaho. Umuntu yomenya ngo saa 6 ndavugishwa. Yabibwiwe nawe. Abavugishwa bose uko tubazi muri Bibiliya bivuga ngo mwene w'Imana yabaza ko kabushungwe. Amen. Bakavugishwa ivy'Imana igomba ko babwira abantu. Hanyuma ikindi nacyo, Imana ishobora gucisha ubuvugishwa bwayo mu mutima utejejwe, mu mutima wanduye, ntibikunda. Imana dufashe cyane. Haleluya. Rero Yuda yarabaposome neza, arabamurika, arabatubwira nivyo ngenda babwira. Abavugishwa y'ibinyoma ingene muzobamenya yarabivuze neza Yuda. Yuda pana wa mubandi. Yuda wundi igitabo cya Yuda. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Yarabavuze ngo mwebwe twarabahinyuye ngo muri vyubirizi mwisangira ry'urukundo. Ivyubirizi. Icyakabiri ngo murabungere biragira ubwanyu nta mpuhwe z'intama mufise. Kandi koko umuvugishwa nta mpuhwe agira, w'ibinyoma nta mpuhwe z'umuntu agira. Wapi? Aravuga ngo muri inshirasoni, ngo muri bicu bitagira amazi, musunikwa n'imiyaga, muri biti birumvye, muri mipfunda ibimba ifuro ribi, muri nyenyeri ziyerera zibikiye umuzitanya ibihe bidashira. Umviriza uko umwami wacu Yesu yabivuze rero mu gice cy'indwi. Imana ishimwe cyane. Muri Matayo 16 aravuga ngo abigira bavugishwa n'Imana baza iyo muri bambaye nk'intama, ariko imbere aramabingira y'inkazi. Iyo avuze ngo amabingira ni imbwa z'inyeshamba zitagira ikigongwe, yabagereranije n'ibibwa byo mu ishamba bitanta buri cyo bahuye byose. Imana dufashe cyane. Haleluya. Aba ngo nimbwa zo mu ishamba, amabingira y'inkazi, muzobamenyera kubyo bama. Nguje guhishura Yesaya muri 56 ku murongo w'10 n'uwa 11 iravuga ngo abungere bameze uko bataburira abantu kuva mu byaha byabo, bakabakuramo ibyo bashaka gusa babwira ibinyoma. Ngo abo ngo nimbwa z'ibiyingiyingi. Yega ufumu wikibwa mugabo ukabikibwa kizima. Wumva kubikibwa kikiyingiyingi ango. Diko handitse muri Yesaya 56 kuri 10 na 11. Haleluya. Bwana ziviwe. Ngo abungere nkabo nimbwa z'ibiyingiyingi, ngo nimbwa z'umunoho zitigera zihaka. Turashize noneho. Ariko Imana yari yabavuze nuko mutumva. Imana ishimwe. Haleluya. Bwana ziviwe. Ezekiel 34 kuri 2 ukageza kuri 5 yarabavuze neza hoho rero. Imana ishimwe cyane. Iravuga ngo nabungere biragira ubwabo, ngo barya ibinure by'intama zivyibushe. Aho ni muhumva basha. Barya ibinure by'intama zivyibushe. Izonze ntibazishaka. Oya. Kandi ngo bambara ubwoya bwazo. Icyagatatu ngo babaga izinuze. Mu yindi mvugo bakunda abakristo batagira Bibiliya mu mutwe, batazi ijambo, ariko kandi babakire, ntibakunda abakene. Nicyo gituma uzokumva ubuvugishwa bwinshi buri kuba diaspora, kubera bazigamwa $1. Uze wumviriza. Imana dufashe. Ndibo kwerekwa iby'umukene, berekwa iby'umutunzi gusa. Ntibazoja kuramutsa umukene agwaye,
ariko bamana randevuze kuja kuramutsa umukire kubera bya bisorori 8-10 basanga ku meza. Umukene gwaye ntibo bivuga mu isengero, nuko umusuhuza ntibo musuhuza, ariko uzokumva umwana w'umutunzi niyo yameze iryinyo itangazo ritwara umwanya w'isaha mu isengero. Dushima Imana, bebe wo kwantuze yarayameze iryinyo, amashimeje ku Mana. Uko no gusega reka sega. Kono gusega. Imana idufashe cyane. Uzurabe n'umukene yapfuye mu isengero, mwe nawe umwungere ntibaje kumuhamba, batuma badiyakone n'abavuga butumwa, genda muhambe. Ariko umukire yapfu kore babona umupfakazi bazosigara baramurya neza, n'ibisigaye babibonye. Niba batanga programme y'ibirori byo kuzoshingura niteka, ariko mwanya guhabwa n'Imana mwe. Amen. Usome ngo ntibakunda intama idakomeye, ntibavuza n'intama igwaye, abakene ntibabakeneye. Amen. Pawulo ngo yandikira ab'Ikorinto mu gice cya 2, mu cete cya 2, igice cya 2 umurongo wa 17, aravuga ngo kuko twebwe tidushobora kumera nka babandi badandarisha ijambo ry'Imana, ariko tuvuga nk'abatagira ubugunge. Hari abandi ijambo ry'Imana ryahindutse ikidandazwa, baradandaza, badandaza amasengesho. Ubu hari amatarife y'imitwaro ingana isumbasumbanya uburemere. Hari imitwaro mitoya bosengera aha, hari n'iyindi bakubwira ko ikeneye itike y'indege izobajana kuri Prayer Mountain mu Buganda, bazokenera ingene bagenda Kamembe bitwaje akantu bakaguha bije ngo niho bazoja kuvuganira n'Imana, ngo Imana ino ntiyovyumva. Imisozi y'amasengesho Imana bayitserezo ntikigira network hano, ariko Imana yumvise Yona ariko asengera ibwina mu kiyaga ari no mu nda y'ifi, yoreka aho kumva uri gusengera mu cyumbe wawe. Ngo ni mpaka abantu bagende ku misozi badandaza imihezagiro, ibyaha babirihisha amande, ibyo bita impongano, batangisha amande abanyabyaha, kandi abanyabyaha basikenera kwihana gusa bikaba birarangiye. Indoto zabo barazidandaza, yakurose ejo mu gitondo avyuka iwabo atizana ikimaze cy'ishimwe naraye ndarota, kandi mukayamuha. Imana dufashe cyane. Haleluya. Ubuvugishwa bwabo buragugwa, abandi badandaza amazi y'umugisha mu masengero, abandi ngo amavuta y'ibitangaza, amavuta baje kugura muri ville y'amawuki hajye, bakagugura ikibido, bamara kuza bakabaganiza mu ducupa duto bagaca bagira ngo habonetse amavuta y'ibitangaza, ngo yavuye muri Isirayeli, ngo urumva ngo yashize mu itu wapi n'ababandi siga agacupa kamwe gasanga bamwe ngo ni bande bakagura ngo 100,000, abiga ngo wego ndagura miliyoni, abo miliyoni bakamanika vanto za nshere y'abantu, amavuta bakanyiye hahiga bone bitangaza. Uno munsi bamwe bashizeho condition kugira ugere mu biro kwa pasteur, ntugera kwinjirayo utabaje kugura ku gacupa k'amavuta, tiwinjirayo. Babahinduye ibigugu, abantu mukigira ubwenge, mukibwa ku mugaragaro kandi mukabikora. Imana dufashe cyane. Haleluya. Warazifiwe. Paulo aravuga rero ngo twebwe ntushaka kumera nk'ababandi badandarisha ijambo ry'Imana kirigugwa. Ibikorwa dukora by'Imana ntibirihishwa.
niba ufise ubushobozi bwo gusengera abagwayi, nta minerevare warishe, ntiwagiye ku ishuri ngo uvuye ngo byaranduhije, n'ubuntu Imana ahugiriye guha umuhamagaro guha n'ubwo bubasha. Iravuga ngo ndabibahereye ubusa muzobitangira ubundi. Soma Matayo 10 ku murongo w'8 n'uw'9. Yesu yabwiye intumwa ziwe amaze kuducagura neza, aravuga ngo nimugende mukize abagwayi, muzure n'abapfuye, mukize abanyamibembe, musende abadayimoni, mubihere ubusa namwe mubitangire ubundi. Ababigurisha babiranguye mu isoko iri, amakontenere yavyo yashitse ryari, badedubanye hehe, batanga amakori kugira ngo tumenye yuko tubagurira. Umudanaza wese akeneye kugira registre de commerce na NIF, siko wa Imana idufashe. Aba nibo bonona ishengero, abapagani n'abandi batangura kuribona uko ritari, ariko haragowe abantu batukisha ivy'Imana kandi ivy'Imana ari ivy'igiciro. Umufilozofi w'umuzayigwa yizayire isiga mu butu iyi yitwa Vumbi yo Kamudimbe, niwe bamubajije bati sigura ishengero icyo arico, duhe definition y'ishengero twumve. Yari umufilozofi babona ko aciye ubwenge, ngo yitegereza amaze kugendura abona ibikorerwamwo, aravuga ngo l'église c'est une entreprise derrière laquelle se cachent les commerçants pour vendre les sacrements. Abarahejeje ukuri kw'Imana ati ni entreprise. Abadaraza bamwe binyegejemwo kugira badandaze amasakaramentu. Niyo definition Vumbi yo Kamudimbe yatanze, kandi ntiwoja kumurenganya, niko yari yabibonye. Imana dufashe cyane. Haleluya. Paulo amaze kubwira abanyekorinto, agasoma mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa 20:34-35, arababwira tumviriza rero, ubwanyu muranzi kwaya maboko yanje yankenurana ibyo nkenye nabo turi kumwe, nabahaye akarorero ko kugira gute, ko gukora ko mu butame bwanyu ariho itunga rizova, mukaba abafasha n'abadakomeye. Mugabo abandi itunga babwira ngo muraricakira. Ndakagarutse ko kacakira. Paulo yavuze ati mwebwe ubwanyu muri vyabona mu muhamagaro wanje wo gukora Imana nk'intumwa, aya maboko yanje aya niyo nacumukuje, ankenura ivyo nkeneye byose, ndetse mfasha nabo turi kumwe. Aravuga ngo namwe nabahaye akarorero kugira ngo mumenye iby'ubutunzi yuko bizova mu maboko yanyu mubanje gukora. Imana ishimwe cyane. Yigisha abantu gukora, ariko intumwa za fake zigisha abantu gucakira. N'umugore bavuga ngo cakira umugore, umugore baramushakira ntasoni gucakira umugore, gucakira umugore ubanza kumushima sha, kandi baza kumushima ndakurahiye umugore akaba yorosha gutora. Urarara amajoro n'amajoro utekinike ingene aho uzotangurira kumuvugisha, uramuresha, umaze kumuresha ugaheza ukamusaba abavyeyi ugakwa ukamurongora, nawe namwe muracakira mufata ku nguvu. Cakira abagore beza batetra cakiye pokeya sema baba. Umugore mwiza ubonye ukamucakira ngo ni mukwizera, ubwo bwiza afise uzigarama byatwaye. Uri umushomeri ntukora, ntacyo ugomba guhereza iminwe ngo ucumukuru uronke amafaranga, ugombye gucakira. Ubwo bwiza umubonanye wibaza ko ata mafaranga bwatwaye. Ni wa mushikani wawe azoguma ari mwiza, zijya zara nta mafaranga zitwara.
tujya dushatse tumeze kujya nta mafaranga, sibyo? Aya mavuta n'ako kabiri wibaza ngo oya, umugore ntibamucakira. Umugore uramushima, wamara kugira ubushobozi bwo kubona ko ushobora kumutunga, ugasaba Imana utifasha ndamuresha nyemera b'umugore wanje. Naye handi hoho gushakira, muzocakira ibihumbwa, mucakira ibintu bitari byo. Kora. Imana tubabarire cyane. Haleluya. Mwene abavugishwa ibinyoma kizoba kwereka. Babuza abantu no kuja kwivuza kandi bagwaye. Nigeze kubabara igihe kimwe. Ahantu twari mu cyumba cy'amasengesho, hakaba abantu bakavugishirizwa rimwe ari 70 n'abandi, akajagari k'ubuvugishwa gusa. Noneho umuntu umwe agwara malariya murayibona, baramwankira kwivuza ngo n'abadayimoni bamuteye kandi malariya bayimupimye, yanka gufata imiti, bamuzura mu cyumba cy'amasengesho ngo bamusengere, kuko umenga abaganga bize bagatora ko kinini vura malariya. Ubwo bwenge ntibabuhawe n'Imana. Hari ibintu Imana yamaze gutangira inyishu zirahari, zizikeneye amasengesho. Ejo bagutoye malariya, ndakuza kugora pasteur, genda kwa muganga baguhe kinine ikuziba amatwi ikururire, ariko niwamara kwimara malariya genda. Niko bimeze. Umuntu baramuzana kugezaho amaso atangura gusa na vere, agira insuffisance renale, ngo babone ntakinyagaza, agira apfa. Bavuga ngo nibamwirukane kwa muganga. Ageze kwa muganga bamwakiriye, umuntu yamaze gucikana, yicwa na malariya kubera ubupfu bw'abantu bivuga ngo nabavugishwa. Amen. Babuza abantu kumvikana. Ubuvugishwa bw'uno munsi buri ko busambura imiryango. Iyo bavugishwa ahuye n'umugore bamuteranya n'umugabo, ubuzima bugahinduka mu rugo. Ahantu hari urukundo, hari ukwizerana, bakaza bakabesha umuntu, bamara kumubesha bakamusaba n'ibyo batunze, abagore bagasahura ingo, ibyo abagabo baruhiye bakabishira bavugishwa ibinyoma, abagabo batabizi. Akamara amaza n'ubigeza kujana imodoka. Ubwo muzi umugabo ugira gurira imodoka umugore ivyo yaba yabize, muzi ngana aba yavunitse amamiliyoni, aja gusenga ataha n'ibisi, imodoka yayitanze muri ko Imana yavuze. Umugabo yamubaza ati ewe sheri gute imodoka yagwaye? Ngo nyine sheri, ngo Imana ngo yavuze. Yampaye yavuze iki? Amwumvisha yuko bahawe umugisha, yuko Imana yabavugize ko ibintu, mugabo iravuga ati uko bigenda kose umukozi w'Imana agenda n'imodoka ishaje, Imana ivuga yuko ndamuha ya modoka. Imana iyi umugabo aravuga ati sa, ariko uwo mugabo naramwemeye. Hari abagabo b'intwari pe, Imana ishimwe cyane. Aravuga ati hoki rero ugiye kunyereka aho Imana iri kirayinyongera, ndayibaze ko ariyo byavuganye. Aragenda ashika mu biro kuwo muvugishwa y'ibinyoma, aravuga ati umviza rero shaka twumvikana, nimba wahenze umugore wanje, je nzige navunitse ndondera iyo modoka, iyo Mana yawe yakubwiye ivyo yibwire yuko nasa, niko ntakiyanje. Hego umugore aravuga ati oya sheri ibintu ikurakora ntibishoboka, Imana iraturandura. Ati reka abo twarabahinyuwe ntibikunda, turibwe. Hama wamagara ngo urumva ngo jewe ngo ntibayihaye jewe, ngo bayihaye Imana, ngo nikimenyamenya, ngo kontake, ngo yashyize mu giseke, ngo ari aye, ngo ahera ngo nuja kwitora, ngo mugabo ngo Imana ikagukubita ngo ntumbaze. Ati subizayo. Aragenda ngo ntitirabwo bamugiriye ngo ntiyoyitora, ashira mu giseke asubiza hahandi. Umugabo araza arakirumura, atora ikontake, yatse imodoka yiwe arigira. Uruvugishwa rw'inyuma rusubira rufite amaso. Umugabo ntiyahomvye, ntaco Imana yamugize, yabandanije ahezagirwa kubera yabaye intwari, agwana nabo bambuzi,
asubira ku vy'Imana rero amuhaye. Ntimukibwe imigisha yanyu muri ko Imana yavuze. Amen. Haleluya. Abavugishwa b'ibinyoma babuza abantu bubatse kwiyubaka. Mwemu w'Imana ntasambura abantu. Mwemu w'Imana arunga. Mwemu w'Imana arumvikanisha. Azana imbabazi. Ariko uno munsi hariho abantu batacumvira abagabo kubera ngo niko umuvugishwa yavuze. Akore ko Imana. Munsi umwe ibintu byo kuvugishwa basha. Twobivuga ntitwofata naho twomara umwaka. N'abasazi. Ukuri kwimatara abasazi. Ikindi gihe abantu bavuye gusenga. Atuko mwemu w'Imana avuze rero. Mugashika muhira. Muve ngaha mutavuga kandi nimwashika muhira ntihagiye numwe muvugisha. Icya kabiri nta numwe umunsi arara mu gitanda mu cyumba mwemu w'Imana avuze ngo murara muri salo. Abantu bati amen. Baragenda. Abagore ngo bashika muhira ntibaramutsa abagabo. Ntibavugaga. Bati yewe mama naka ni gute? Byagenze gute ati ibi bintu ni biki? Ko umugore yagiye avuga akabagaza atavuga niki? Bati yewe none wageze ngorane zihe? Haraho akabwira abana ati gira mubaze mama waje ibingorane zabaye. Bashika bati amasaha yo kuja kuryama aragera. Abagabo baja kuryama. Ahamagara umugore wapi? Amase muri sala. Ngo niko Imana yavuze. Biranga no kuri kw'Imana. Abagabo barabaza bati none uyu mugore avuye. Batangura kubaririkiza. Baja kumva ngo niko muvugishwa ibinyoma yavuze. Ariko ntasoni kwe. Kandi muri abo bamwe barize. Bavuze n'amadiplome, bavuze n'ubuzi bukomeye. Mugabo umuntu aramuziritse ibibazo birabaye mu rugo ngo niko Imana yavuze kandi umwami dusenga ni umwami w'amahoro. Imana idufashe cyane. Haleluya. Babuza abantu kwisengera kuko bavuze ngo nibabasengera babasaba amafaranga. Ntibatinya gusambanya n'abayoboke babo. Ibi byo muri ino minsi byasaze. Mwabagabo muri vision. Mureke ndababwira kakana. Mukazokumvesho. Twenga hano byo tuzogira Imana shingo cyane. Umugore akubwira ngo tuvise amasengesho y'ukurarayo ngo niko profete yavuze. Tuzi umurekure. Ni wamwemerera naho muzogene mujanye. Muzogene mujanye. Ibintu byo gusiga batagaburiye abagabo badashashe bitanda ngo bariruse ku isengero ngo Imana yavuze ngo amasengesho ngo y'ukurarayo ngo niko naka yavuze. Wapi. Aha hantu bariko barahakomerekera buza abantu banyu kujayo. Imana dufashe cyane. Ubu ho haduse ibitangaza aho abantu mwena uno munsi bazanye ibitanda ku isengero. Nukuri kw'Imana. Kumva umukozi w'Imana ngo ni apotre ngo ni profete atagitaha muhira yashize igitanda ku isengero akahubaka dushe na twarete akibumura n'impuzu akabaho ngo ni haruhukira ngo muhira ngo yumva ngo takuruha kuhari. Mwabantu mwe ibi bintu muri ko murabona mukaraba hirya. Imana dufashe cyane. Haleluya. Bizotera ingorane. Ejo muzoja gusengeshereza abana mutavyaye. Baba batize babita banyu kandi rero babavyaye. Bishobora gutingana umuntu avangwa agiye mwivuga butumwa. Agashavuga ngo mugabo
ngo atora protokole bazojana agatora mukawewe ukemera ntasoni bakagenda bagasambanira mu mahoteli yo ngo bari mwivuga butumwa yahe tiyojana umugore wiwe ajana mukawe ukemera kubera iki iyo bita ngo ni mu mashamba baje gusengeramo nababwira vapase hari igihugu kimwe muri bitubana ntukurirwa ndavuga izina kubw'impamvu z'imibano Imana ishimwe cyane baherutse kuja kuraba aya masengesho abere y'ingene ameze ibyo basanze ari umugesera begeranije amakapote imifuko 12 ibiroro makapote yakoze aya masengesho basengera mu makapote n'amasengesho yabo byarabaye abantu kumva bafashwe bariko bagiye gukuroza amada y'abana b'abanyeshuri abana b'abaririmbyi mugashika ngaha akavugishwa mukemera ngo Imana yavuze Imana ridufasha cyane haleluya Bwana asifiwe amen abana nabo bisakaje ku ivyubahiro abagarde de corps ba bodyguard ni bihangange n'abagenero ubu noneho natangwe kubona basonesha n'impuzu nk'iz'abapilote abana nk'iz'abagenerali cyabagenda bakikujwe n'ibindi bihungu nyene biri seriye byagiye umuntu akinjira mu isengero nyene ari entushap undi ugasanga n'uhafisa n'abapolisi bareye bagenda n'abavuze inkoho ndende na ngufiya ukibaza none apotre izi nkoho zimucungera none afise ikibazo nyabaki ahubwo amamenyesha makuru muzoje kutubariza barya abantu umutekano wabo uri mu kaga kuva ryari wo kwigisha abantu ukurinda kw'Imana gute kandi nawe urinzwe n'abanyamubiri je mpora nibaza none kugira babaha abapolisi n'inkoho baba babwiye ko bafise ikibazo nyabaki cy'abadayimoni zijya zirarasa abadayimoni yemwe wapi mugabo benshi ndazi cyo babigira kugira ngo bisakare kw'icubahiro bisakare kw'igitinyiro ubu nabonye ahantu umuntu ajya kuvuga ubutumwa n'abarya abahungu bagaca bamukikuza nk'aha mpagaze ugasanga bazungurutse bameze uku aha hantu hari Imana cyane hari iki Imana idufasha cyane ariko Yesu yaravuze ngo umuntu ntiyagomba icubahiro azopfe kunkorera gusa Imana tubabarire cyane yaravuze ngo nihagira uwunkorera nankurikire aho nzoba ndi niho umukozi wanje azoba nihagira uwunkorera data azomuha icubahiro reka kugifabrika ngucihe atari data kiguhaye amen Bwana asifiwe amen shengero ry'Imana Muragabe abo bantu barabazimiza cyane ubutumwa buvugwa atari ubutumwa bwo kubwira abantu ngo bihane ibyaha bukirirwa bucakiza abantu imigisha gusa kandi mu bisanzwe iyo migisha yawe itoga naho yorurukira kuko bacafuye imitima yabo yandujwe n'ibyaha bakora bazomera nk'abi Yerusalemu Imana yagombye kubarandura kubera abavugishwa y'ibinyoma bababwira ubutumwa bukubaremeshereza mu bibi barimwo bikabananira kwihana ahubwo bakihana ahubwo bakitega imigisha Imana ishimwe cyane yandikiye abanyikorintho 2:2 kuri 11 13 na 15 aravuga ngo abameze batyo ni ntumwa z'ibinyoma
abameze batyo n'abakozi bagunga, abameze batyo n'abigira intumwa za Kristo. Aravuga rero ngo ivyo rero ntibibatangaze, kuko na Satani yigira umumarayika w'umuco. Ngo sikigoye rero ko abakozi biwe nabone bigira nk'abakozi bo kugororoka. Muhunge, kuko iherezo ryabo rizohwana n'ibikorwa byabo. Burya ubutumwa ntibwigeze buhinduka, icyahindutse n'intumwa gusa. Kandi ubutumwa ntibuzigera buhinduka, ariko intumwa zishobora guhindagurika. Yohana Mubatizi, Imana yamuhaye teme yigishako. Iyo teme na Yesu aje ntiyayihinduye, n'igihe mpemu yamanutse ntiyayihinduye. Ijambo ryagumye ari ryarindi, kwihana. Usome muri Matayo 3:2, Yohana Mubatizi abwira abantu ngo nimwihane, kuko ubwami bw'Imana buri hafi. Ihane. Yarinze arangiza ministeri kugeza apfa, ntiyigeze yigisha irindi jambo. Yabwira abanyabyaha kwihana kugira ngo bazokwinjire mu bwami bw'Imana. Yesu igihe atangura kwigisha muri Matayo 4:17, nawe navuga ngo nimwihane, kuko ubwami bw'Imana buri hafi. Imana ishimwe cyane. Mwemu yera ngo amanuke, bari mu cyumba cyo hejuru bamaze kuzura ubushobozi. Mu Byakozwe n'Intumwa igice cya 2:38, Petero amaze gusohoka, ishengero riri rikabategera ribabi byo ingene bameze, kubera bakayangana buzuye mwemu yera. Petero baramubaza ati tugire gute? Tiyigeze ahindura. Yababwiye ngo nimwihane, kuko ubwami bw'Imana buri hafi. Nimwamara kwihana muraheza muronke ubushobozi. Matayo ngo yandike muri 6:33, aravuga ngo nimubanze murondera ubwami bw'Imana n'ukugororoka kwayo, ibisigaye byose muzobihabwa nk'inyongera. Icatumye umukiza aza kubambwa tikwari kugira abantu baze barabwirwa ibi byo gucakira imigisha n'ibindi, kwari kugira ngo ubugingo bwabo burokoke, abamwizeye ntibapfa urupfu rubi. Imana tubabarire cyane, ahubwo baronka ubugingo budashira. Imana ishimwe cyane. Agakiza kazanwa no kumva ijambo ry'Imana. Amen. Usanga icyete cy'Abaroma 10:17, hariho ijambo rivuga ngo ukwemera kuva ku kumva, n'ukumva kuzanwa n'ijambo rya Kristo. Samajido. Urabona amashengero amwe abantu bakwitwa majido, pagatemba. Umuntu ngo reka asengera abantu, kumbe ibihungu bimuhagaze inyuma, byamaze kugufata isentire ngaha, yashimbere gusakura gutya bikaba gukubisa igendra hasi, ngo hari ubushobozi bwe. Imana idufashe cyane. Amen. Abantu bagakubitwa makofi ngo niho hari ubushobozi buba mu ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Ninde yigeze abona intumwa za kera zikubita abantu? Ninde yigeze abona intumwa za kera zihuha abantu ngo bagwe? Ba Petero, ba Yohana, ba Andrea, mwarayibabonye ko? Mwarigeze mubona babwira abantu ngo gura amavuta muje kwisiga tubahumano? Babwira abantu mu ijambo ryo gutegeka ririmo ububasha bw'Imana. Ikimwe ati haguruka mu izina rya Yesu Kristo ugende. Umuntu agahaguruka amaguru agakomera akagenda. Amen. Haleluya. Mwarigeze mwumva barihisha wa? Oya. Igihe Paulo azuye eyutuku yaguye hasi agapfa, mwarigeze mwumva Paulo avuga ngo genda mugire publicité ngo muvuge ko haje umukozi w'igitangaza, ngo bitangaza muze gutora hano ngo pa? Oya. Ta publicité. Ta kindi kintu yakoresha
kwari kuvuga ijambo ry'Imana akavuga ati ihane. Umuntu amaze kwihana abadayimoni bamaze kumuvamwo ijambo ry'Imana rigategeka rikavuga ati haguruka ugenda. Impumyi zigakira ibintu amatwi bikumva. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Yandikiye Abaroma 6:23 aravuga ngo ingero y'icyaha n'urupfu. Amen. Ngo ariko ingabire y'Imana n'ubugingo budashira bubonekera muri Kristo Yesu umwami wacu. Uwo ni washobora gukora igitangaza mu buzima bwawe. Haleluya. Niwe ukwizera. Utakubwira kwihana ibyaha. Ahubwo ngo Imana ibwiza icyo umuhishurira kuri wewe. Kandi uzi ko waraye usambanye, uzi ko uvuye gusura ibinyoma, uzi ko ubizi inzigo, uzi ko ubizi urwango mu mutima, uzi ko urimwe amacakubiri. Nta sezerano Imana yoguha itarabanza kukubwira ngo banza utunganye inzira z'umugisha wanje, banza wihane. Imana ntisigira abantu ku burimiro. Amen. Uburimiro murabuzi mwebwe. Umuntu yova kurima n'igishanga ku mavi ashitse muhira aciye afata amavuta arisiga agasiga hejuru y'uburimiro. Ntibishoboka. Ubanza kwiyoga, wamara kwiyoga ukisiga amavuta ukabona kuba mwiza. Ariko uno munsi bariko basigira ku burimiro, bariko basezeranira imigisha babeshe Imana ngo iravuze kandi batarababwira ngo ni mwihane. Mwemu w'Imana yoba gute mu mutima wanduye? Ntibishoboka. Mwemu w'Imana muzi mu bigereranyo bamuha agereranywa n'inuma kenshi, sivyo? Inuma muzi igihe Nowa umwuzure umaze guhera ku isi, abantu b'abanyabyaha baratekiye. Yabanje kurekura intumwa zibiri kugira ngo zije kumurabira ku isi ko hagishobora kuba abantu bigakunda zigarukana amakuru. Ikintu cya mbere arungutse cyari igikona. Igikona cyo muzi yuko n'umugenzi w'umwanda. Igikona ahantu gisohokera kikamererwa neza ni kwiyarara, naho ibintu biboze, naho ari bigashe, naho ari ibintu binuka gusa. Niko igikona kimeze. Ngo gishike hariya gisanga imivyimba y'abantu yacandagaye ku isi, ibikoko byasangukiyeho, ibintu byaraboze haranuka. Igikona kica kigira ati aha rero ni sawa. Kica cigumirayo. Nowa ngo abibone aravuga ngo ubwo igikona kitagarutse tiharagera ko umuntu yobayo ni habi. Mu nyuma rungu ikinuma rero. Inuma ni igikoko kiri fidele. Uzura inuma no mu bintu byerekeye kwigisha abubatsi. Imana shimwe cyane. Iyo bari kubavuga fidelite y'umuntu batankarura ku numa. Inuma nturigera uzibona zigenda na zitatu. Jamais. Inuma uzosanga ari zibiri. Yigeze yayipfuye izogenda rimwe. Iri fidele. Hanyuma rero inuma igiranya na Mpwemu Yera. Ngo imare kugenda isanga ibisangutse ku isi bikiboze biracariho, mugabo kameme hari utwatsi dutanguye gututuza, dutanguye kwera. Inuma ngo ibura ahantu ishinga ikirenge kuko Mpwemu w'Imana ntaba ahantu handuye. Imana ishimwe cyane. Iratababiza hejuru ibura ahantu yoshinga ikirenge, ariko ngo ihitana katsi iragashira mu kanwa iragatema igashira Nowa. Nowa warabimenya ngo ubwo inuma izanya kasi muga ntikozeho kameme ntiharagenda neza, muga hasigaye umwanya muto izanye ivyizigiro. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Ngombye kuvuga iki? Nimba inuma ariyo Mpwemu Yera yaratambatambye hejuru y'isi ikabura hishinga ikirenge, niko na Mpwemu w'Imana ameze. Iyaje kuri wewe igasanga wuzuyemo ibyaha, wuzuyemo inzigo n'amabi yose, Imana ntishobora kuronka aho yinjirira. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Umugisha w'Imana woza ukazosubirayo ko wabuza aho ushikira. Nico gituma ngomba kubabwira ko igitangurira imigisha no kwihana. Igitangurira imigisha no kwezwa.
igitangurira imigisha ni ukwitunganya. Amen, haleluya, Bwana asifiwe. Nico gituma abantu bakwiye kuvuga ubutumwa bwiza bwuzuye bwa Yesu Kristo. Imana ntiyanka abanyabyaha, ahubwo yanka ibyaha byabo. Iyo umuntu wese yihanye ibyaha byiwe agarukira Imana, Imana ikamwishimira, hanyuma noneho mpwemu yera akamuha bwa bushobozi na ya migisha Imana usezeranira ikayiguha, ukabaho utababaye, kuko imigisha y'Imana ngo ntibamwe amarira, ntibamwe umubabaro. Imana ishimwe cyane, haleluya, Bwana asifiwe. Amen. Ni byiza ko abantu babimenya. Uno munsi inyigisho z'ibinyoma ziko zirahenda abantu, zibahendesha ibyo bagura. Bobo bari muri commerce bariko baradandaza. Amen. Ariko namwe ubugingo bwanyu buri mu kaga. Hunga abo bantu mucumva ubutumwa bwiza. Amen. Ijambo ry'Imana nibwo buvugishwa butavangiye. Iyi Bibiliya niyo prophecy original. Ijambo ry'Imana niko kanwa k'Imana. Niwumva uvugishwa butandukanye n'icyo Imana yavuze ngaha, menya ko uhuye n'umuvugishwa w'ibinyoma, kwepa. Kuko Imana yivuguruza ntinyuranya n'icyo yavuze. Yabwiye Yeremiya ngo, Yeremiya we, ngendera inyuma y'ijambo ryanje kugira ngo ndarishitse. Imana yaravuze ngo kora, nikora ntacakira. Mbega Imana mu guhezagara Isaka yamubwiye ngo igumira uzocakira ibyo ndaguhaye. Yamubwiye ngo iki? Ngiri tongo, kora biba. Amare kubiba ngo Imana iramuhezagira ngo yimbura ingero 100 zisumba izo yahora yimbura. Kubera iki? Yakoze icyo Imana yamubwiye. Imana yabwiye ngo kora. Parabahenda ngo muzojya mudakoze, muzocakira ubutunzi, mucakira imiduga, mucakira amazu, mucakira ubwiza mukuye. Igihe Adamu na Eva bahejeje gucumura, Imana ikabirukana mu itongo. Hari ijambo yavuze ngo Adamu, guhera uyu munsi kugira uronke ivyurya, uzobanza kubira ivyuya, uzokora. Isi ntikiri imwe ya kera yo muri Edeni, bantu b'Imana. Isi yajemwe amatovu, ivu ryarahumanye. Nico gituma Imana yabwiye Adamu ati uzoruha, uzokora, uzobira ivyuya. Niwamara gukora taco, ico gihe nzoguha umugisha. Bantu b'Imana, mugire umwete wo gukora, mugire umwanya wo kuja gusenga, mugire umwanya wo kuja kubikorwa. Imana dufashe cyane, haleluya. Ariko igisumba byose, mugire umwete wo kwihana. Mugire umwete wo kwihana, mugire umwete wo kwitunganya. Imana ntizoguharurira iminsi waririmbye mu rusengero, ntizoguharurira iminsi wicaye mu rusengero ngo uvuye ngo Mana ari harya, kandi wahavuja gusambana, wahavuja kuroga, abantu muhana amasumu, abantu mwirirwa murateranya abantu, motive ngo wanditse mu gitabo cy'ishengero. Ico gitabo kizwi na pasteur, ariko igitabo cy'ubugingo kibitswe mu ijuru, candikwamwe amazina y'abihanye. Imana izogujana mu ijuru ngo nuko watanze byinshi, wabitanze uri umunyabyaha wanka kwihana. Ibyaha ntibabirihira, ibyaha barabyihana. Nubwo ugaburira abo ukazana ibikoresho byose mu rusengero, ariko nimuzi kukira umunyabyaha, ibikorwa byawe nibyamara gusuzumwa bigacanwa muri cya gipimo cyaka umuriro, bizokwaka nk'ibishakara, nta gitsibo na kimwe uzopfuronsa. Ihane. Nimba Kristo atari we mwami w'ubugingo bwawe, amen, wicara ubizi neza. Niyo aza gutora ishengero ryewe akazingurira igitabo cy'amazina y'abera, iryawe ntiribemwo, ntuzomwibutsa ngo rega Yesu ndi wa wundi umwe yahora avuga ubutumwa. Oya,
Matayo igice cy'ingu yavuze ngo benshi bazoza, kandi benshi bazoza bari muri abo bavugishwa ibinyoma abahenda, ngo bazoza bavuge bati mwami Yesu, jewe naravugishwa mu isengero, unabaterega jewe navuga ubutumwa, unatidarakoza n'ibitangaza. Ijambo ry'Imana riranditse ngo Yesu ngo azobajinjibura, ngo ababwire ngo mva imbere mwabakora ibiziramwe, kuko sinigeze ndabamenya. Cungera neza ku izina ryawe ryanditse mu gitabo cy'ubugingo. Uno munsi bariko barayovya abantu, abo bakozi ba Satani babwira abantu ngo bigikenewe kwihana ibyaha, ngo ibyaha ntibikeneye kwihanwa, ngo vyarihanywe, ngo vyararangiye, ngo imbabazi zaratanzwe, ngo kuva Yesu apfuye, ngo nimba waramwizeye ngo vyaraheze, ngo hajya twacunguwe, ibyaha byari byarakozwe, ngo n'ivyo ukora uyu munsi, ngo n'ibindi bandanya wikorera, ngo igihambaye nuko wizeye Yesu gusa, ngo ubuntu bwarabirangije. Ariko ijambo ry'Imana kuva 32 kuri 33 Imana yabwiye Mose ati, Mose ndakurahiye uzoncumura ko wese nzomusibanganya mu gitabo cy'ubugingo. Amen. Ntiwihanye ngo ucuyobora ngo wemerewe kubandanya ukora ibyaha, oya. Ijambo ry'Imana na Kristo mvuga yuko wakiriye yagiye abwiye abantu ngo ihane, bwira abantu bihane, bwira abanyabyaha bihane. Imbabazi z'Imana ntizihera, zamaho ibihe bidashira. Ariko reka ndagutangarize ko niyamara kuza aje guca urubanza rw'amahanga, akamara kwicara ku ntebe y'imbabazi, ku ntebe y'imanza, umenye ko uwo munsi imbabazi zavuyeho, hazohageza gucirwa urubanza. Nta mahirwe yo kwihana uzovuga ifise, oya. Nta n'ubutumwa buzoba bwiko buravugwa, bizoba byarangiye. Rero kwihana no kwiha Kristo kugira ngo arongore ubugingo bwawe, ni umunsi ucumva ubutumwa bwiza. Niba umutima wawe hari ijwi rikwagiriza, hari inkengeri kubwira ati ihane, iki ni icyaha wakoze, Yesu agutegeye amaboko, imbabazi z'Imana zirakurindiriye. Ariko nimba ari ivyo, shaka uzotunge ibya mirenge mu isi, uzogira ibyubahiro bitagira uko bingana, uzoba ikimenyekana cy'ahantu hose. Ariko nimba ufise ikirego mu mutima wawe imbere y'Imana ikubwira ngo ndiwihana ukanga, uwo munsi uzobura umukandida wa Gihenomu. Ikinogo caka umuriro n'amazuku kirakurindiriye. Tuzokijamo kubera ibyaha wakoze, uzokijamo kubera wakoze ibyaha ukanga kuvyihana. Nta numwe Imana yigeze yima imbabazi yazisavye, ariko benshi murabikora, mukakora n'ibindi ejo na hirya ejo mukabandanya, ahubwo umukozi w'ikibi bugacika projet, mukabikora mukanabigira inama n'abandi, ndetse mukavyiga ko kugira ngo ikibi canyu ntigihushe icyo mushaka. Ariko nagenda kubwira, yavuze ngo murabikora nkihorera, mukibwira ngo mpanye nami, ngo ari ku munsi wo guhana, ngo nzobiguhanira byose bitonze imbere yawe, atana kimwe kivuyemo. Imana ishimwe cyane, haleluya. Rero Yesu ari ku rugi rw'umutima wawe. Rengana ibyo bavugishwa ibinyoma bakubariye. Nimba uzi ko hari icyaha kiri mu mutima wawe, nimba uzi ko hari icyaha wakoze, reka ndakubwire, icyaha wakoze kizokubuza. Kandi n'igihe wogira ngo uraronse ibyo urose, Bibiliya yavuze ngo nta mahoro ku munyabyaha. Nicyo gituma benshi batunga ariko hakagera igihe bifuza kwiyahura. Nta mahoro ku munyabyaha. Yesu ari ku rugi arakomanga ku mutima wawe. Mbega uramwugururira yinjire arongora ubugingo bwawe? Ari ku rugi aravuga ngo ugurura ninjire, ariko arakomanga. Ninde yumva iryo jwi rikomanga ku mutima wiwe bati ugurura umwami yinjire, akubohore, aguha imbabazi, aganze ubugingo bwawe? Hendera kubwiye nimba hari duze ikiganza dusenge Imana. Dusenge Imana. Duze ikiganza dusenge Imana. Wowe uvuga uti ngomba kwakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza uyu munsi.
uno munsi ndihana ibyaha nakoze kuko nkeneye kuzokwibonera Imana nkimuka nkava mu isi nkibanira n'Imana mu ijuru ahatagira imibabaro. Arahari dusenge. Amen. Hari umuntu haragomba kuba ati mfasha gusenga Imana, uduze ikiganza aho uri turabe. Amen. Imana iguhezagire. Ndabona umwe hari inyuma, sinzi ko hari uwundi, ndabona uwundi hano. Imana ishimwe. Nawe wenyene nsubira uduze turabe. We wadugije uhaguruke ku maguru abiri dusenge Imana. Amen. Haleluya. Haguruka ku maguru abiri. Nawe ucicaye ndakubona nyokuru, Imana iguha umugisha. Wumva mu mutima uvuga uti hari ikintu kidodoramwe kweli, hari icyaha nakoze ntarihana gishobora kumbuza kuzobona Imana. Nimba uhari duze ikiganza cyawe uhaguruke ku maguru abiri yawe. Imana iguhezagire inshuti yanje. Ndabonye n'uwundi hariya, n'abari hanze bumvira ubutumwa hanze. Nawe we nimba ukeneye kumva tuno munsi iri jambo riranshikiriye, ndabona imisore ibiri hariya hanze uvuga uti ndagomba kwinjira nanje mu bugingo bwanje Kristo. Karibu, karibu. Haguruka dusenge Imana. Hari uwundi haravuga ati nukuri nanje ndacibutse, hari icyo nakoze. Imana iguhezagire inshuti yanje. Nyarutsa kuko ubugingo buranyakugwa. Imana iguhezagire. Ndabona abandi, nawe haguruka, wadugije ukuboko haguruka. Nawe wicaye umugabo ukiri kurumva umutima wawe munigana, nimba hari icyo Imana ikubwiye, kumva umutima ukubwira ati reka icyo kintu cihana, aka n'akaryo Imana iri kivugana nawe. Hari uwundi ahari dusenge Imana. Amen. Imana iguhezagire inshuti. Ndabona abandi, ngiyi iminyago tuzotanga imbere y'Imana. Ibi nibyo bituma tutaryama, tugomba kuvuga ubutumwa bwiza aho tugeze hose, nukugira ngo abantu bahure n'ukuri kw'ijambo ry'Imana, kugira ngo bakire agakiza, amazina yabo yandikwe ntibazopfe rubi, ahubwo bahabwe ubugingo budashira. Hari uwundi ahari agomba guhaguruka, kuko nitwamara gutangura gusenga bizaba birangiye. Imana ishimwe cyane. Haguruka nawe, ndabona ukuboko hajya. Haguruka ku maguru abiri. Haguruka ku maguru abiri. Haguruke dusenge Imana. Amen. Hari uwundi ahari, hari uwundi ahari avuga ati nanjye ndumva icyaha mu mutima. Wibuke naho cyo bari cyakera ucihane. Imana ishimwe. Amen. Ubwira Imana uti Mwami Yesu mbabarira pe, jewe ndi umunyabyaha, kandi Imana niyamara kukubabarira iraguha amahoro, iguha umunezero, niyamara kuguha ibyo byose n'imigisha yose yasezeraniye abera nawe ironka. Mbega murashaka gutera intambuko mukaza hano imbere tugasenga Imana. Tera intambuko muze. Nawe ucicaye wumva wagira uve hasi, ntugire ubwoba, ntugire isoni. Paulo yavuze ati agakiza ntikantera isoni kuko ari ubushobozi. Ndabona uwundi avuye hasi. Imana ibahezagire cyane. Ni byiza ijambo ry'Imana ngo ni ciro twirabamo. Iyo umuntu yiravyemwo aribona akamenya ko ari umunyabyaha, wenyine akitahura, yamara kwitahura akabwira Imana ati mbabarira, ijuru rikanezerwa rikamanura imbabazi, ibyaha byose byari kuri we bigakugwaho, hanyuma ugasigara wera nka sheregi. Nta kintu na kimwe kiba kiriho kikwagiriza imbere y'Imana umaze kwihana no kwatura ukakira Umwami Yesu Kristo, ububaye icaremwe gishasha. Imana ibahezagire cyane. Karibu hano imbere. Nawe nimba ucicaye uze ndakurindira, ndafise umwete wo kurindira. Imana ishimwe cyane. Ni byiza ko mbona abantu baciye bugufi bakumva ijambo ry'Imana bakihana. Reka imbere y'uko revera aza abasengere musubire muri ano majambo, muvuge muti uhoraho Mana ndagushimiye, numvise ijambo ryawe none riransinze. Jewe ndi umunyabyaha, nje imbere yawe ndasabye imbabazi. Mwami Yesu, Mwami Yesu, ndatura n'akanwa kanje yuko Yesu Kristo uri umwana w'Imana. Ndizera mu mutima ko wapfuye ukazuka mu bapfuye. Kuva uyu munsi Mwami Yesu nduguruye umutima wanje, ngwino umbere umwami n'umukiza w'ubugingo bwanje.
kuva uyu munsi mbicare mu gishasha. Ibyaha byanje byose ndabisabiye imbabazi. Amaraso ya Yesu Kristo nanyoze, nanyeze, antunganye, kugira mwami iyo umbonye umbone mu ishusho ry'umwana wawe. Urakoze, ndagushimiye kumbabariye, ndagushimiye ku izina ryanje kuva uyu munsi ryanditswe mu gitabo cy'ubugingo. Ndagushimiye kwa uzozira gutora ishengero ryawe, uri kusoma amazina y'abera, nanje ryanje rizoheza rikaba ririmwo, nzokumva maze ndakwitabe tujane nawe. Ndagushimiye ko mbaye mu gitigiri c'abazohanagurwa amosozi twaririye mu isi. Ndagushimiye ko mbaye mu gitigiri c'abatoranijwe kuzoragwa ubwami bw'Imana. Urakoze mwami, urakoze nyene ingabo, urakoze uhoraho. Icubahiro, inganji, ubukuru no gukomera byose n'ivy'uhoraho nzenze nizeye mu izina ry'umwami n'umukiza wacu Yesu Kristo. Amen.